Imyaka itatu irarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Ariko nanone muri iyo myaka itatu Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi, hari vyinshi yakoze, yoba mu gisata ca politike, gisata kirabana n'imigenderanire, gisata c'ubutunzi ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Hari ingingo zikomeye Perezida Ndayishimiye yagiye arafata, ivyo yagiye arahindura kuko Perezida ubwiwe yarivugiye ko igihugu bari barakishe, ubwo yavuga nyene uwo yasubiriye kuko Petero Nkurunziza ariwe yari umukuru w'igihugu imbere yuko Perezida Ndayishimiye atoregwa kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi, akavuga ko igihugu bakishe yoba mu butunzi ndetse n'inzego zikaba zidakora neza. Perezida Ndayishimiye yari yatezwe umutego na Petero Nkurunziza, aho Petero Nkurunziza yari yamugenye mu mabanga, ariko abavyihweza bakabona ko Nkurunziza yari yagenye Perezida Ndayishimiye kuba nk'igishusho gusa, kuko n'ubundi yari yagizwe imboneza yamaho, yari kuba ari umuntu afise ijambo mu bisata bikomeye vy'ubuzima bw'igihugu. Perezida Ndayishimiye we yari kuba ari ngaho gusa, kuko n'abari bagenwe mu mabanga akomeye harimwo nk'umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerace Ndabirabe, umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera, mbere n'abandi bari mu bisata bikomeye vy'igihugu bari abizigirwa ba Perezida Nkurunziza, bari begereye cane Nkurunziza gusumvya uko bari begereye Perezida Ndayishimiye. Ivyo vyose rero vyari vyakozwe mu ntumbero yuko Petero Nkurunziza avuye ku butegetsi azobandanya ari umuntu akomeye kandi afise ijambo rikomeye mu bisata vyose vy'igihugu. Perezida Ndayishimiye batazira General Neva yari kuba ari ngaho ari igishusho gusa. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri hano makuru mu birabana n'imigenderanire. Turaza kugaruka kuri bimwe mwagiye muranyegezwa amatwi adusumira, nuko Generali Godefroid Niyombare yari kwisonga mu bateguye gutembagaza Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015, bivugwa ko ari mu gihugu c'u Rwanda, yimirije kurungikwa mu gihugu c'u Burundi, aho ni mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Murazi ko havuzwe vyinshi ko General Guillaume Bunyoni yoba ari we yari yazingamitse imigenderanire hagati y'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Perezida Bunyoni akuwe niho imigenderanire yasubiye kumera neza, mbere Perezida Ndayishimiye akaba yaranuguriye imbibe, kuri ubu abarundi n'abanyarwanda bakaba bagenderanira ukuri kwamye. Twama twabonye intumwa z'u Burundi zija mu Rwanda n'intumwa z'u Rwanda zikaja mu gihugu c'u Burundi, n'intumwa z'u Rwanda zikaja mu Burundi, n'intumwa z'u Burundi zikaja mu Rwanda. Ivyo vyose rero ngo vyoba ari uko Bunyoni yakuwe mu mabanga, kuko yari afise ijunja n'ijambo ryatuma Perezida adashobora gufata ingingo zimwe zimwe, ariko amaze gukugwa vyarabonetse ko ibintu vyahindutse. Tubibutse ko havuzwe ko General Guillaume Bunyoni yoba yarafasha cane akanakorana n'umugwi w'abagwanyi b'abaroberi b'abanyarwanda FDLR baba mu mashamba ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda nagwo nyene rukaba rugwanya canke rutokorana n'umuntu uwo ari we wese akorana n'abo bagwanyi umuhari wa FDLR wasize ukoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu 1994. Ni vyinshi cane uko Godefroid Niyombare yoba agiye kurungikwa mu Burundi, ndetse nivyo Perezida Ndayishimiye yakoze mu myaka itatu amaze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ingingo isa nkaho ikomeye cane yanavuzwe mu gihugu nikurwa n'ifatwa n'ifungwa ry'igihangange General Guillaume Bunyoni. Ivyo vyaravuzwe cane kandi twarabahaye inkuru zitari nke kuri ivyo kuri ino mboneshakure ya ICTV. General Guillaume Bunyoni kubona yarakuwe
vyaratumye perezida Ndayishimiye babona ko ivyo avuga atari amajambo gusa ahubwo koko ivyo avuga bishira mu ngiro. Kuri ubu perezida Ndayishimiye abantu batanguye kubona ko ata mikino afise, kandi abahora biyumvira ko perezida Ndayishimiye adashobora gutinyuka ikintu nk'ico barabonye ko vyose bishoboka. Ikindi gikomeye cane cavuzwe ku ntwaro ya perezida Ndayishimiye ni ingingo iheruka yo guhindura ibipapuro amafaranga. Inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zarahinduwe. Benshi bavuga ko iyo ngingo yafashwe kubera akarwi k'abategetsi kashizwe na Petero Nkurunziza bakoze mu gusahura igihugu, gutyo rero ngo iyo ngingo ikaba yerekeye cane igihangange General Guillaume Bunyoni n'abandi barwizatunga bafise amafaranga atari make. Ayo yose bakaba baratumye barayaronse mu buryo budakurikirira amategeko, ariko nanone hakaba hari abandi banyagihugu baguye mu mporero kubera ko ivyo bihangange vyanyegeje amafaranga atari make bikayanyegeza mu mazu yabo kugira igihugu kitazoshobora kumenya itunga ryabo ridasiguritse. Wahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Guillaume Bunyoni ngo yoba we yari yamaze no gushinga ikiroberi, hakaba hari n'abamwegereye bishwe n'iperereza ngo kuko bari bafise amakuru akomeye ku kiroberi ca General Guillaume Bunyoni. Iyo nkuru tukazoyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Perezida Ndayishimiye mu myaka 3 amaze ku butegetsi hari vyinshi yakoze, ariko nanone ibiriko biraba ndetse n'ibiri imbere akaba ari ivyo gutegera, kandi ngo bikaba bishobora gusiga abatari bake mu bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza bigejwe inyuma, maze perezida Ndayishimiye agashinga leta irimwo abamuyoboka kandi bamwumvira. Ivyo kumusuzugura ndetse n'abandi bari bagize intakorwa ko ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ivyo byose perezida Ndayishimiye agiye kubishirako iherezo. Banywanyi bacu ka tugaruke ku makuru yandi avugwa nkuko twagiye turabaha vyinshi. Dutangurire kuri ibi vy'abakumyabanga muri CNDD-FDD bagiye baracikamwo imigwi, ariko kuri ubu bakaba basigaye abaharugwa ari bake cane mu bagwanye ku rugamba rwa CNDD-FDD. Banywanyi bacu, ano makuru tugira tubashikiriza imbere yuko tubabwira kuri Godefroid Niyombare n'ukuntu agiye kurungikwa mu Burundi, tubanze dutangurire kuri bano bahoze ari bihanganye muri CNDD-FDD. Dutanguriye kuri Ambasaderi Jeremie Ngendakumana. Jeremie Ngendakumana yavutse kuwa 16 Kigarama 2 Murantunga mu 1954. Yavukiye Ikiziguro muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Azwi nk'umuntu w'umwete kandi yarinda, yamye afise indoto yo gushika kure mu buzima. Mu gihe yari yarangije amashure y'inderabigisha mu 1982, Jeremie yaciye arondera ingene abandaniriza muri kaminuza yigisha ivy'ubudandaji École Supérieure de Commerce ESCO, ari ayikoramwo ayironkamwo urupapuro rw'umutsindo mu bijanye n'amakori fiscalité. Mu nyuma yarabandanije iyindi kaminuza yigenga yigisha ivyo gutunganya amashirahamwe y'ubutunzi Institut Supérieur de Technique et Gestion, ayikuramwo impapuro, ayikuramwo impamyabushobozi ya lisanse mu mwaka 2014. Mu vy'akazi naho yarabaye umwigisha mu Bukeye n'Igihanga, yarabaye umunyabigega comptable muri société Bilstar, ni muri yaranabaye kandi muri Siruko kuva mu mwaka 1988 gushika mu mwaka 1991. Yaranabaye kandi muri Sikopepe ni kuva mu mwaka 1991 gushika mu mwaka 1995. Nyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye, Jeremie Ngendakumana yahavuye yifatanya n'abari ku rugamba muri FDD. Yarabaye mu mabanga akomeye mu y'umuhari, mu mpera yaranawubereye umuvugizi. Aho CNDD-FDD ihagarikiye intambara, Colonel Jeremie Ngendakumana yarasubijwe mu buzima busanzwe habandanya ibikorwa vya politike. Muri 2005 Jeremie Ngendakumana yaratorewe mu bushinga amateka. Uwo mwaka nyene gushika muri 2006 yaragenwe
kuba uwugendanira perezida Nkurunziza chef du protocole du président chef du protocole d'etat muri 2006. Yeremiya Ngendakumana yagenwe guserukira Uburundi muri Kenya, ariko ntiyahatevye kuko yatumwe ko muri Ruhuhuma 2007 mu nama nkuru ya CNDD-FDD yabereye Ngozi yo gukombora umukuru w'umugambwe Honorable Hussein Rajabu. Iyo nama idasanzwe Colonel Jeremy Ngendakumana yatowe kuba umukuru mushasha w'umugambwe CNDD-FDD. Jeremy Ngendakumana yafatwa nk'umugenzi adasanzwe wa perezida Nkurunziza. Muri 2010 haratanguye kuvugangwa ko yoba nawe afise indoto yo kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ari navyo vyamuvuyemwo kuba ko ubutegetsi bwa Nkurunziza budashobora kuvyihanganira. Muri 2012 Jeremy Ngendakumana yarasubirijwe na Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe acarungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAR, East African Legislative Assembly. Nk'umwe mu bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Honorable Jeremy Ngendakumana yarahanuye perezida Nkurunziza muri ntwarante 2015 ko atokwitoza mu kiringo ca gatatu kuko yabona cozanira amahano igihugu. Ivyo vyongereje kumugira umwansi wa perezida Nkurunziza, maze muri 2017 arasaba ubuhungiro mu mahanga. Muri 2020 Honorable Jeremy Ngendakumana ari mu bashinze umugambwe PDG afata n'umugambi wo gutaha kugira yitoze. Uburundi buramwankira ageze Kampala mu Buganda, akaba yahavuye atahuka mu gihugu muri 2021. Tugaruke kuri Ambasaderi Godefroid Niyombare, hari mu bari kwisonga mu gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2015. Godefroid Niyombare yavutse mu 1969 mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka 1972. Godefroid Niyombare yarabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare, yari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, yishwe co kimwe n'izindi ncabwenge z'abahutu uwo mwaka. Godefroid Niyombare yarakuriye mu Kamenge, arezwe n'umuvyeyi umwe yarasigaranye. Godefroid Niyombare arakunda kuvuga ko ivyo bihe bitoroshe yaciyemo mu bwana vyatumye akura hakiri kare, azezwa amabanga responsabilité yo mu muryango akiri umwana. Narirya yari umwana w'ikinege. Umuvyeyi wiwe yamwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihagararako mu bihe vy'amagorwa. Akiri muto niwe yavuga ijambo habaye imanza mu rugo. Umuvyeyi wiwe ntiyemera ko baja kurondera wundi mugabo aza kubavugira ijambo kandi yaravyaye umuhungu. Godefroid Niyombare yize amashuri mato mu Ngagara, ayisumbuye nayo kuri Lycée du Saint-Esprit mu gisagara ca Bujumbura nyene. Aho arangirije amashuri yisumbuye mu 1991, Godefroid Niyombare yarakoreye ishirahamwe Onatere, aranariserukira mu ntara za Kirundo na Ngozi. Godefroid Niyombare yinjiye akiri muto mu muhari Paripehutu. Inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye mu 1993, Godefroid Niyombare yahavuye aja kwifatanya n'abandi muri FDD mu mwaka 1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye kugeza no ku rwego rwa commandant de région, aho CNDD-FDD yahagarikiye intambara. Godefroid Niyombare yarashizwe mu rwego bita Etat Major Intégré, mu nyuma agenwa kurongora igisata bita Bureau d'études mu biro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri 2005 General Niyombare yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Muri 2009 naho agenwa kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare. Mu mateka y'u Burundi, General Major Godefroid Niyombare yabaye chef de l'Etat Major General w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'abahutu. Ayo mabanga yayabayemwo gushika muri 2012. Uwo mwaka yagenwe mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru ba perezida Nkurunziza.
mu rugamba rwa FDD. Godefroid Niyombare yahahuriye n'umugenzi akomeye cyane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye byinshi, babanye muri byinshi. Aho atahukiye mu gihugu, Godefroid Niyombare yarabaye igihe ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza, aho habereye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare. Godefroid Niyombare yari mu bategetsi binjira mu biro vy'umukuru w'igihugu badasavye uruhusha, babonana igihe cose avyipfuje. Ikindi General Niyombare yasa n'uwisangije nuko yari muri bake bashobora kubwira umukuru w'igihugu iciyumviro cose babona kibereye. Ntiyatinya kumubwira ivyo abona ko bitagenda neza. Ivyo biri mu vyatumye n'abandi bategetsi batifuza ko Perezida Nkurunziza abwirwa ukuri kose, binatuma anakugwa mu burongozi bw'igisirikare. N'igihe agenwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, bamwe banka ko aguma avugana na Perezida Nkurunziza, ntako batagize ngo yigizwe kure gose. Mu mwanya wa mbere yoba yasabwe kuja guserukira Burundi mu Busuwisi no mu Bufaransa, hose aravyanka kugeza aho umukuru w'igihugu amwisabira ko yoja muri Kenya kubera yatinya ko bagenzi we bohava bamugirira nabi. General Major Godefroid Niyombare yagiye guserukira Burundi muri Kenya muri 2013. Muri 2014 induru zariko ziraduga gahoro gahoro mu gihugu no muri CNDD-FDD kubijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo 2014, abagenerali 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urwete Perezida Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza na General Alengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo 13 zabona ko abo bagabo babiri ari bo bari bishe igihugu. Mu mpera za Munyonyo 2014, Perezida Nkurunziza yarabogoje Nshimirimana na Bunyoni kugira ashobore gushikirwa n'abagenerali mu bijanye n'ikiringo. Izo ntwazangabo 13 zabona ko abo bagabo babiri ari bo bari bishe igihugu. Mu mpera za Munyonyo 2014, Perezida Nkurunziza yarabogoje Nshimirimana na Bunyoni kugira ashobore gushigikirwa n'abagenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Niko guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura muri Kenya atarangije ikiringo, amugena kurongora iperereza ry'igihugu, Service National de Renseignement. General Niyombare ntiyari mu basinye rwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi. Mu mezi 4 yamaze mu burongozi bw'iperereza, General Major Godefroid Niyombare yagerageje kwegera imirwi itandukanye y'Abarundi, aranavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, kandi ico kiringo yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu. Kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu. Niko gutegura raporo yanditse yerekana ingaruka ico kiringo kizogira ku gihugu no ku mugambwe CNDD-FDD. Amatohoza yari yakozwe n'iperereza imbere y'uko General Niyombare agenwa yari yerekana ko uwo CNDD-FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku rugero rw'ababa 62%. Raporo ya General Niyombare nayo yerekanye ingene Perezida Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza intoreka mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD-FDD bazocanamwo, ingene Burundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare yahanuye ko Perezida Nkurunziza atokwitoza ku neza y'igihugu na CNDD-FDD, na cane ko bari bazi ko intsinzi boyibona mu gihe botanga ubundi mukandida. Perezida Nkurunziza yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi 2 yaramukuye mu mabanga, hari muri Ntwarante 2015. Mu minsi yakurikiye, General Niyombare yarahatswe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamirwa. Kwa 13 Rusama 2015, General Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umurwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwariko bukorerwa abanyagihugu bari mu myiyerekano biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iryo tembagazwa rya Nkurunziza niryahavuye rikunda. General Niyombare acarahunga igihugu.
ikintu gitangaje cane n'ingene ivyo General Niyombare yatanze muri raporo yiwe yo muri 2015 yo muri ntwarante 2015 vyabaye vyose, naho uwahawe raporo atayikunze biraboneka ko uwamuhanuye we yari yubahutse kumubwira ukuri. Ni gake cane abakuru b'ibihugu baronka abahanuzi bababwira ukuri cane cane ku bitagenda neza. Ivyo ntivya Godefroid Niyombare. Tukiriko turavuga ku vyakozwe mu myaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi, harimwo kunagura imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda. Haravuzwe kenshi ko Godefroid Niyombare n'abandi bahatswe gutembagaza Nkurunziza bo barahungiye mu Rwanda, ariko nanone amakuru ariko aravugwa amatwa dusumira nuko yo Godefroid Niyombare yoba yimirije kurungikwa mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru nibindi vyinshi birabana nuko Godefroid Niyombare yoba agiye kuzanwa mu gihugu, vyose nivyo tuzobashikiriza mu makuru turiko turakurikiranira hafi. Mu kanya gato cane turaza tubaha idonido ku zindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa.